bakunzi ba Radio Maria Burundi Jugimani wacu Jugimani wanyu mugira amahoro ya Kristo akanika akanya kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane turi mu ndwi ya 24 yo mu gihe gisanzwe mu myaka y'igihagwe. Mu gisoma ca mbere Paulo mweranda hamagarira Timote kudafisha ubusa ingabirano yahawe nayo mu nkuru nziza Yezu agira ikigongwe umugore umucumuzi. Gaho twakwibisomwa vyeranda vy'uno munsi gisoma ca mbere cavuye mw'ikete rya mbere mutima Paulo yandikiye Timote igabane ca 4 umurongo wa 12 gushika kwa 6 izaburi ni 110 nayo inkuru nziza ni yashikirijwe na Luka igabane 9 umurongo wa 36 gushika kwa 50. Dutega amatwi Mukama Imana tuyagira ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mw'ibarura rya mbere umutumwa Paulo yandikiye Timote. Mukunzi wanje, ntihakagire ubukengera ubusore bwawe, ariko ubera bemera akarorero mu mvugo, mu bikorwa, mu rukundo, mu kwemera no mu butore bw'umutima. Umwanya ntaraza, wambwira umwete wo gusonera abandi, ubahanure, wongere ubigishe. Ntiwanjanjwe ku ngabirano ikubamwo, imwe wahawe kubera ijambo ry'abahanuzi, hamwe abakera bakugaranzurira kwiganza. Ivyo nubishire ku mwete, uvyamemwo, kugira ngo bose babone ingene utera imbere. Itegereza umutima wawe n'ivyo wigisha, ugume wihambirira kuri vyo, kuko niwagira utyo uzokwikiza wenyene, wongere ukize n'abakumva. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ukunda ibikorwa vy'Imana bihambaye kandi bihimbaye. Ukunda ibikorwa vy'Imana bihambaye kandi bihimbaye. Ibikorwa vy'Umukama nivyo kuri n'ubutungane. Amateka yiwe yose ntatirimuka. Yayashinze ngo arambe imyaka yose, akayarangura mu butungane no mu kuri. Ukunda ibikorwa vy'Imana bihambaye kandi bihimbaye. Yararungikiye urukiza abantu biwe, atanga indagano y'intahava. Izina ryiwe ni ryeranda kandi rirahambaye. Ukunda ibikorwa vy'Imana bihambaye kandi bihimbaye. Intango y'ubwitonzi nukubaha Umukama. Incambwenge nibajya babigira bakwiye ikaze imyaka yose. Ukunda ibikorwa vy'Imana bihambaye kandi bihimbaye. Je dusoma mu nkuru nziza Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Luka. Umunsi umwe mu bafarizayo yarahamagara Yezu ngo azamuzimane. Yezu araheza arinjira mu nzu iwe aricara ngo afungure. Haza rero umugore yigenza nabi muri ico gisagara ngo amenye ko Yezu yatumiwe mu nzu y'umufarizayo, arazana agacupa k'amavuta moga neza, aca inyuma yiwe hafi y'ibirenge vyiwe, ararira amutonganyiriza amosozi ku birenge, abihanaguza imishatsi yo ku mutwe wiwe, aza arabisoma yongera abisiga ya mavuta. Wa mufarizayo yamutumiye abibonye gira ati, iyo uyu muntu aba yari umuhanuzi, yari kumenya uyu mugore amukora ko ari we n'ukuntu agenze ko ari umucumuzi. Yezu nawe yamubwira ati, Simoni, hari ico ngomba kukubwira. Nawe ati, yaga Mukama. Yezu aramwishura ati, hari uwarafise abamufitiye imyenda babiri. Umwe yaramufitiye amadenari y'amajana 5, undi 50. Babuze ico bishura abari kuri abompi. None muri bompi uzomukunda kuruta uwundi ninde? Simoni amubwira ati, ngira ngo nuwarekuriwe umwenda munini. Yezu aramubwira ati, waharashe. Ahindukiye araba wa mugore yabwira Simoni ati, uyu mugore wamubona? Ninjiye mu nzu yawe ntiwansuka amazi ku birenge, ariko we kuva aho yinjiriye yabibombekesheje amosozi yiwe, abihanaguza imishatsi yiwe. Ntiwansomye, ariko we kuva aho yinjiriye ntiyigeze ahengesha gusoma ibirenge vyanje. Umutwe wanje ntiwawusize, ariko we ibirenge vyanje yabisize amavuta mota neza. Ico bituma ndabikubwiye, ibicumuro vyiwe vyinshi biragira ikigongwe, kuko yerekanye urukundo rwinshi, ariko bo barekuriye bike yerekana urukundo ruke. Araheza abwira wa mugore ati, ibicumuro vyawe biragira ikigongwe. Aho bari kumwe ku meza batangura kwiyumvira bati, uyu muntu arekura ibicumuro n'umuntu nyabaki. Yesu rero abwira nyamugore ati,
ukwemera kwawe kwagukijije, genda amahoro. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye muryango w'Imana, mu mubano Timote yarimwo hariko hibonekeza abigisha b'ibinyoma bahuvye abantu. Mu vyo bigisha batesha cane cane agaciro ibirora ku mubiri, bakerekana ko ataco umaze, gushika aho basuzugura ubugeni, bakemeza ko kuvyara ari kuzana imitima y'inzirakarengane ngo ipfungirwe mu mubiri. Babuza kandi abantu kurya inyama no kunywa utuyoga, bo bari bakituronka. Abandi nabo bari bihebeye cane cane umubiri wabo, bakihatira imyimenyerezo ngororangingo na ngororamubiri. Kugira ngo rero igihugu c'Imana ntikijane nyabahururu, Pawulo ahamagarira Timote kuba umutumwa w'ukuri, akimenya kongera agafasha igihugu c'Imana, umwe wese amenye iciza co gukora n'inabi yo kwirinda, ntihagire uwugwa mu ruzi agwita ikiziba. Kubera ivyo rero, Timote abwirizwa gukora ngo ntihagire uwozohava mukengera kubera ubuto bwiwe. Erega hari hamenyerewe ko abarongora umuryango baba ari abantu b'abatama, ari naco gituma babita abakurambere. Abakera batinyana iranura ntishirirenda. Kubera ko Timote ategerezwa kugendera imibano mu kibanza ca Pawulo, kuzigama inyigisho yaronse, gutanga akaroro keza n'ukwemera kutayegayega, nivyo bizotuma agira igihagararo mu butumwa ahawe kandi akemerwa. Kubera ko kandi ingwe yubahirwa amenyo, ariko kandi kubigiza igitebo bamuyoza umwavu. Timote ategerezwa kutasamanga, ahubwo arangwe n'ingeso nziza zibereye umutumwa, zizotuma yemerwa na bose. Arerekana icari mu mvugo no mu ngiro, abikora no kwemera n'urukundo, maze umutima wiwe urangwe n'ubutore butagira amahinyu. Ntahendwe n'ubusore bwiwe, erega ubuto burahenda, ngo have asanga ariko yurira igiti kiturirwa mu kubahuka abandi ababurira isoni. Niyamane riho umwete wo gusonera abandi, ariko ntikimubuze kuvugisha ukuri, kuko kuvuga ukuzi ntikuvuge uwukutse. Arabahanura rero abigisha ibiraba ubwami bw'ijuru. Muri make, ntiyanjanje ku ngabirano yahawe nazikoreshe ngo agarukire igihugu c'Imana, akigarukane ku Mana. Nihatire kuvyo yigisha, gutyo akiza umutima wiwe n'ubusho ashinzwe. Bavukanye, ubusigo buhuma ntibuba bunini. Ntibikenewe kurinda kuba padiri mukuru, mwarimu mukuru, serugo canke narwo mu muryango, canke ko urinda kuba warashinzwe na biriya kugira ngo ushingire intahe inkuru nziza ya Kristo mu migenzo myiza, mu nyifato, mu bikorwa no mu kugira ubutore bw'umutima. Ntihakenewe kurinda kuba uri murabo mbuze hejuru kugira ngo uvuge ukuri, uhanure, ukora neza, wamire kura akarenganyo. Erega ubuto bw'intobo ntibuyibuza kurura, ikira kuba ari intobo gusa. Kuva umunsi tubatizwa, twabaye abatumwa, turaheza turungikwa icese umunsi duhabwa konfirmasiyo. None urabera abandi akaroro keza, nta usanga uri kuba inkwezi y'amarere, nta majambo yawe usanga nuka, maze ibikorwa vyawe bigasongera isibe. Urasonera abandi, nta usanga uri kuragayana ugacika iroko, nta bukengera kandi bari bakuzaniye ijambo ry'ukuri. Ntaho wikengera nawe, gutyo vyinshi bigapfa kubera urwangara rwawe. Mu vyo ukora ubona uri kurikiza kandi urondera gukiza abandi. Ntaho ufisha ubusa ingabirano yahawe, woba uha agaciro abandi, ukabasonera kandi ukabahanura. Kudafisha ubusa inema y'Imana nivyo tubona muri no nkuru nziza, aho umwe mu bafarizayo yahamagaye Yezu ngo amuzimane. Abo bo basigaye batumira umuntu ariko kugira bamuha ibitaribwa bikonde bamwikize. Umugore araho yari afise ibimubakiye, araheza araharenguka. Erega akababaje umutima akazindura amaguru, ahitanya agacupa k'amavuta mota neza, acaja inyuma ya Yezu hafi y'ibirenge vyiwe, ararira, amutonganyiriza amosozi ku birenge, abihanaguza imishatsi yo ku mutwe wiwe, aza arabisoma. Ngaha ivyuya bicitse amaraso, hajemwo ivyo kwiyumvirana nabi no guca imanza.
uwari yatumiye Yezu aratimukijwe no kubona Yezu yemeye kugirirwa ivyo n'iyisu twakanongoreye kandi izwi na bose, agira ko yibaza igituma Yezu yoba ari umuhanuzi ariko akananirwa no kumenya ubushegabo bw'iyi maraya. Yezu ntamuriye umutima nk'uko abuba bigira, abanje kumukebura mu mvugo ifobetse, araheza amwereka ko yabaye wabaseka batikwije yavyaye ndabakwaje. Yeretse ubu Simoni ko uyu mugore yerekanye urukundo rwinshi gutyo ko ibicumuro vyiwe vyinshi bigiriwe ikigongwe. Araheza arekurira wa mugore ibicumuro vyiwe kubera ukwemera kwiwe amurungika amahoro. Mbega bavukanyi, twoba twicuza kubera ibicumuro vyacu? Turaraba nk'ubusa ivyo vyose twahora twishimira kugira ngo dukire? Aho uyu mugore yagejeje gukoresha umubiri wiwe mu kwikura ku Mana, ntariko ageza mu kuwukoresha aho icubahiro iyo Mana yongera yisabira ikigongwe. Ntitukihebure rero bavukanye itararenga ntawe uritera ingata, ntaco buza ko dushikira ubweranda mu gihe dufise umutima wo guhinduka. Ntihagire kandi uwijajara ngo yarashitse waheze yisange ariko asuzugura abandi n'abacira imanza. Muze dusabire abafise amabanga muri ekleziya kugira ngo babere abo bashinzwe akaroro keza mu mvugo no mu ngiro. Tubasabire ngo ingabirano bahawe aho bubakwa ibiganza ntibazifishe ubusa, ahubwo zibafashe kwikiza no gukiza abo bashinzwe, begereze Yezu bose ngo Imana inahazwe